Bagabo murakomeye nanze ndakomeye ndashima uno munsi ngomba tuyage ku kibazo ndigeze kubazwa ubusize abantu benshi baracishuye ukuntu bacyumva mugabo ngomba ndagisubiremwo hama namwe muterere ibindi vyiyumviro kuko benshi ndabonye barishuye bavuga ngo nta kuntu ngo benshi usanga bafise ubwenge ngo mugabo ngo nta mafaranga bafise. Uwundi nawe avuga ati ngo kugira ubwenge nibwo ushobora kugira amafaranga. Hama rero kandi ico kibazo ni ikibazo kinini nta muntu yocishura mu video imwe, arico gituma dukwiye kubiyagako kuko abantu benshi ntibatahura ukuntu abantu ko tutandukanye kandi tubona ibintu ukuntu gutandukanye kandi rero ibizanye n'amafaranga ni cigwa kinini n'ubu abantu benshi ntibarabitahura kandi ntacyo bazi kandi ni cigwa batigisha no mw'ishuri. Rero ku bintu bizanye rero no kugwiza itunga ni ibintu bigoye biri komplike kandi kira muntu wese afise ukuntu abona agaciro k'amafaranga n'agaciro ahaye ibintu afise. Hariho abantu benshi mpora mbona kuri mu makomentare bavuga ngo ndishimiye ibintu, ngo mfise ibintu, mbese ngo hariho abatunze bafise ibirenze. Nivyo kweri nta muntu ndi kubwira ati ndafise ibintu canke ngo mfise ibirenze abandi bafise, sivyo mba nshaka kuvuga. Mugabo kubaho neza ntibisaba gufite ibifaranga vyinshi. Kubaho neza mu buzima urashobora kuba ufise bike mugabo ukaba ufise umunezero, ukaba unezerewe, akaba abantu bari mu buzima bwawe baguha uwo munezero uruta ivyo bintu vy'amafaranga. Ibi bintu vy'amafaranga benshi hari igihe usanga utunze ufise family ikwitayeho, ufise abagenzi bagukunda nyakuri, mbese ubwo bukaba ari ubutunzi bwawe buhagize. Ivyo abantu benshi baravyirengagiza. Ubwo n'ubutunzi kuba ufise umuntu ashobora kuba ari kumwe nawe mu bukene muri bike vyawe ni butunzi burenze urya muntu abifise atabagenzi afise, mbese adafise n'umuntu yohamagara ngo banezeranwe n'ivyo bintu. Hama rero abantu benshi mbese bavuga ati ngo agaciro ngo kuba ufise amafaranga arashobora kukugurura imiryango myinshi. Ico nico amafaranga ashobora kukugururira imiryango myinshi no kuguha no gucagura ibintu wewe nyene ushaka gukora. Amafaranga araguha umwanya wo kwitekereza, wo kwiyumvira, yo kudatora amadecision y'ubujuju. Mugabo hariho abantu n'igihe amafaranga agusira muri position ugacagura nabi wari gushobora gucagura neza. Rero turavye uburyo amafaranga ashobora gukora, aragakora neza n'igihe akora nabi, n'ukuntu wewe nk'umuntu uyakoreseze. Ikindi naco ngo amafaranga aratanga umunezero, bivana n'ukuntu umuntu wewe umeze. Udashobora kunezerwa muri bike na vyinshi ntushobora kunezerwa. Uko n'ukuri utiga no mu ishuri. Hariho abantu benshi bafise ibintu barenze mugabo udasanga ata munezero babifisemo, mugabo kubera hariho ibintu vyinshi bituma naho abafise ivyo bintu atanezerwa.
rero nk'uwo muntu ntazi ingene abaho neza mu vyo afise. Jewe mvuze ku gatwe kanje, jewe igihe ntari mfise vyinshi, igihe ndari mu nkambi, ndari nzwi nk'umwana w'umunezero, umwana mbese anezerwa muri bike, ndari umwana akunze gutwenga, umwana atera inkuru, umwana akerebutse. Rero kuba mfise n'iyo motivation yo kurondera yatumye impa mbandanya n'umunezero mfise, uryo munezero ndari nsanzwe nguma ndawufise kuko no mu bike ndari umwana yifitiye amahoro. Rero amafaranga aza gushira itara ku kintu usanzwe ufise muri wewe. Ntushobora naho woyagira udasanzwe uri umuntu uri happy, anezerewe, anezerwa muri bike, ntuzoshobora kunezerwa. Ni mu bimenye ivyo bintu rero. Amafaranga aza gusira itara ku ngeso zawe usanzwe ufise. Ufise ingeso zo gutukana, ufise ingeso zo gufata abantu nabi, igihe uronse amafaranga, mbese bwa bubi bwawe burongerekana. Niko rero amafaranga akora. Ikiri mu muntu nico ciyerekana kurusha. Sawa? Okay? Namwe mutere ivyiyumviro vyanyu tuyage. Kuko hariho abantu benshi bibaza ngo niyo ndasika mu mafaranga ngo oya, niyo wayasikamwo ibibi bigusanzwe bikurimwo ahubwo bizosa bigaragara kurusha. Rero niyo wayasikamwo ufise umunezero, ufise ufise uwo mbese usanzwe uri umuntu uri happy, ivyo nyene nivyo bizokwiyerekana n'igihe uzoyaronka. Sawa rero, namwe andika comment yanyu tuyake muri comment. Sawa rero.